Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru adushikiye ateye ubwoba avuga ko umwanya n'umwanya abarundi bashobora kumva ibintu bidasanzwe bibereye mu gihugu, aho abajenerali bahambaye cyane bakomoka muri CNDD-FDD barahiye bakarengwa bakavuga ko bagomba kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye bamwagirije ibyaha bikomakomeye by'agacamutwe harimwo no guhemukira igihugu c'u Burundi ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turabigaruka ko mwido nido ry'amakuru turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu iperereza ry'u Burundi, aho abarundi bariko baranyuruzwa bagatorwa ari ibiziga, abandi bakaburirwa irengero, abandi bakaborezwa igufa ku buryo bukomeye cyane, byose bikozwe n'abakozi bake bake bakorera mu iperereza ry'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko leta ataco iriko irakora kugira ngo ihagarike ayo mabi ariko arakorerwa abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akarika kuryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibyo tumaze kumenya ku inyuruzwa rya Jean Claude Niyuhire, muri kino gitondo twatabarije Jean Claude Niyuhire, ni igitondo cy'ejo murantunga ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi k'umunani 2024 imbere y'ibitaro by'abasirikare Hôpital Militaire i Bujumbura niho yanyururijwe. Amatohoza twakoze adufashije kumenya ibi bikurikira ndetse adufasha kumenya byinshi byerekeye inyuruzwa rya Jean Claude Niyuhire. Nk'uko abiwe bari babyiketse, Jean Claude Niyuhire yafashwe n'abakozi b'iperereza bamutwaye mu modoka Communite Toyota Hilux double cabine yera ifise imparati I0519I. Twibutse ko iperereza mu gisagara ca Bujumbura ritwarwa na Elifazi Niyongabo usanzwe yegereye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, akaba ari no mpamvu akora amakosa akomeye cyane yitwaje ko aziranye n'umufasoni w'umukuru w'igihugu. Jean Claude Niyuhire yaraye mu gasho k'iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi mu gisagara ca Bujumbura. Jean Claude Niyuhire yafatiwe amatati asanzwe afataniye n'abantu bapfa amafaranga na pariseri. Umwe muri bo yoba amwagiriza ko agomba kumwica. Jean Claude Niyuhire yahora ari umukozi mu bushiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Muri myandagaro 2023 yarigeze gukura meza aja muri kimwe mu bihugu byo mu karere. Ico gihe yaratinya ko ashobora kugirirwa nabi nabo bafatiraniye amatati. Bamwe muri bo basanzwe bakorana n'iperereza. Yaheruka gutahuka vuba cyane agaruka mu Burundi, ariko ntiyorohewe na gato. Nibyo uwitwa Saidi Habarugira yaragize uruhara rukomeye mu ifatwa rya Jean Claude Niyuhire. Niwe yahamagaye uwutwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura amumenyesha ko abonye Jean Claude Niyuhire imbere ya Hôpital Militaire. Saidi asanzwe ari inderesi y'iperereza ry'u Burundi. Uyu mwaka ni benshi banyuruzwa kubera amatati asanzwe. Hari abatari bake baca baburwa irengero ryabo, abandi bagakorerwa
yica rubozo abandi bagakorerwa amabi atagira izina mu gihe abandi badasubira kubonwa kuko baba bamaze kwicwa bagatabwa ahatazwi. Kuva mu gatondo kuva mu ntango z'uyu mwaka 2024 abantu benshi cyane baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi bivuye ku matati asanzwe baba bafitaniye na bagenzi babo. Benshi muri bo bafashwe bagiye barambikwa ibyaha by'agacamutwe nko gukorana na Red Tabara, ari naho havuye ko benshi batasubiriye gutorwa irengero ryabo. Ubu uwufise uwo bazinanye mu iperereza aramutuma ati mfatira naka uce uvuga ko akorana na Red Tabara. Elifazi Niyongabo yaragize uruhara rudasanzwe mu inyuruzwa ry'abo bantu biswe abansi b'igihugu. Amarwi adusumira hariho benshi bagiye baricwa bageze mu iperereza. Akarorero ka hafi ni ibyashikiye Christian Mupenzi yafatiwe mu Bwiza ku wa 15 ukwezi kwa gatanu 2024, naho abiwe bari bashoboye kumubona aho yari apfunyiwe mu iperereza. Ubu vuba bamenyeshejwe ko Christian Mupenzi atakiri muzima ariko nta kiziga bahawe. Turasabye ko ubuzima bwa Jean Claude Niyuhire bwokingirwa. Turasabye ko amatati afataniye n'abagenzi we atohindurwa ibyaha by'agacamutwe nk'uko twabibonye ku bandi banyurujwe uyu mwaka. Nimba afise icyaha yagira najanwe mu butungane. Iperereza si sentare. Biraboneka neza ko mu Burundi ibintu byamaze kugera ku murindi ukomeye cyane, aho ufitaniye amatati n'umugenzi akaba afise uwo baziranye mu iperereza ahita amushiraho ibyaha by'agacamutwe byo gukorana na Red Tabara bikarangira yishwe. Murazi abatari bake banyurujwe muri uno mwaka ariko bose ntibasubire kuboneka. Ibi byose nyine bikaba biri mu bicafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza aho abarundi isinzi bifuza ko Ndayishimiye atakabaye akiri umukuru w'igihugu kubera amakosa ndetse n'ibihe bikomeye abarundi bariko baracamwo muri no minsi, bikiyongeraho agatotezo bariko baragirirwa n'abajejwe kubacungera umutekano. Ibi byose nyine bikaza byongereza urwango abarundi bafitiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuve kuri iyi nkuru, amakuru yacu tabananize ku byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Abarundi nta bibazo bari bakwiye kugira kandi begereye igihugu ca Kongo. Gervais Ndirakobuca niko yatangaje. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca asaba abajejwe intwaro kubyaza umusaruro igihugu kibanye ca Kongo. Agira ati nta ngorane n'imwe abarundi twari dukwiye kugira turi iruhande y'igihugu nka Kongo. Gervais Ndirakobuca avuga ko abakongomani binjira mu Burundi barenga 30,000 baciye ku mupaka wa Gatumba, mu gihe umukongomani umwe yokwinjiza $10, imiti ikwiye abarundi bose yoboneka. Ibi yabitangaje ku munsi w'ejo mu ruganda rwo guhanahana ibyumviro ku rudandazwa njabukamazi hagati y'igihugu ca Kongo n'u Burundi. Umunsi w'ejo igenekerezo ry'icenda Nyandagaro 2024, umushikiranganji w'ubudandaji bwaratunganije uruganda rwo guhanahana ibyumviro ku ngingo zofatwa kugira urudandazwa njabukamazi hagati y'u Burundi na Kongo rutera imbere. Iyo nama ikaba yuguruwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe utorohewe na gato muri no minsi. Muri iyo nama umushikiranganji wa mbere yaratunze urutoki igipolisi c'u Burundi kuba kiri inyuma y'ubusuma n'ibiturire bikorerwa abakongomani binjira mu Burundi bakoresheje umupaka wa Gatumba. Ku bwa Gervais Ndirakobuca avuga ko abarundi atangorane bari bakwiye kugira kandi begeranye n'igihugu kibanyi ca Kongo. Ku bw'ibyo abajejwe intwaro bakwiye kubyaza umusaruro igihugu ca Kongo. Agira ati abarundi nta ngorane n'imwe twari dukwiye kugira twegereye igihugu kibanyi ca Kongo. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca avuga ko abakongomani binjira baciye ku mupaka wa Gatumba barenga 300,000, mu gihe umukongomani umwe
umwe yokwinjiza idolari 10 abarundi boshobora kuronka imiti ibakwiye bose. Ibi akaba ari ivyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, akavuga ko abarundi bari bakwiye kubyaza umusaruro amahirwe bafise yo kuba baturanye n'igihugu nka Kongo, ariko nanone bikaba biboneka neza ko byose bifise icyo bigamije, kandi bikabiboneka ko byose yabivuze ashavuriye abajejwe umutekano kubera ibiturire ndetse n'iyica no kwica abanyagihugu biriko birabera muri ako gace. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko ibyo bintu ari byo bikwiye kubanza gufatirwa ingingo ikomeye kandi ruhasha kugira ngo ubwicanyi buriko burakorerwa kuri uwo mupaka buhagarare, amaze abakongomani babone kwinjira mu gihugu c'u Burundi ari benshi. Kuva uyu munsi nta mukozi wa leta akorera mu biro yemerewe kuja ku murimo ajejwe, keretse abavura hamwe n'abacamanza. Bategekwa n'umukuru w'igihugu gutonda kukubira aho basanzwe bakorera. Yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 10 Myandagaro 2024 mu gisagara ca Bujumbura, inyuma yo gukora isuku ari kumwe n'abandi bategetsi mu nyubakwa z'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida. Umukuru w'igihugu avuga ko uwo azosanga mu biro yicaye atari hanze gukora isuku bazamukorera ibintu biteye ubwoba. Abanyabiro bose ngo bazosubiramwo ari uko bahawe uruhusha inyuma yo gusuzuma kw'ibikorwa by'isuku babihejeje kandi byagenze neza. Abanyabiro bose Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ari bo bafatwa n'indwara ya kolera mu gihe bari ku kazi kuko bakuburira munsi y'aho bicara. Bamwe mu banyabiro bumvise ubwo butumwa bw'umukuru w'igihugu bamenyesha ko urupfu n'imfane bijana. Ku bwabo leta ngo ntishaka guha akazi abanyagihugu bajejwe isuku ngo ize irabahemba, ngo none umukuru w'igihugu yifuza ko abandi bakozi ba leta boheba akazi bahemberwa baheze bakore ako badahemberwa. Abakozi nyine ku bijanye n'isuku nyine bamenyesha ko inyubakwa nka zose za leta zitigera zikurikiranwa ngo zigirirwe isuku, haba mu kuzisiga irangi no kuzisubiriza ibintu bimwe bimwe byapfuye nk'imiryango n'ibindi, cane iyo ku tuzu twa surwumwe naho nyine hakaba haboneka ikibazo gikomeye cane. Mu nyubakwa z'amashuri nko mu bigo bya kaminuza y'u Burundi, ushitse muri izo nyubakwa ngo uribaza ko leta yazibagiwe ko canke yazihebye kukananirwa gutahura ibyo ari byo. Abo bakozi babona ko umukuru w'igihugu ahari atumbereza nabi amategeko y'akazi, ibintu byose ngo ashaka bikorwe mu kajagari. Ibyo nabyo ngo nta terambere bishobora gushikana ko igihugu c'u Burundi. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko ata bushobozi na buke afise bwo gutwara igihugu c'u Burundi. Ku bwabo ngo nimba bitamukundiye ko atanga amategeko abicishije mu nzira zizwi ngo aheze akurikizwe, ngo kizoba ari ikimenyetso c'uko atari we ariko atwara igihugu, ngo ntazokora wenyine ibintu byose harimwo gukubura mu mabarabara n'ahandi ngo aheze abishobore. Byiza ngo yotanga imihohongo canke abarundi ubwabo bagashiraho indongozi ifata ingingo zishira ibintu ku murongo mwiza, akajagari kagahera cyangwa se kagahagarara, kuko biboneka neza ko akajagari kari mu gihugu c'u Burundi kose kariko karakomoka ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho adashobora gufata ingingo ngo ibintu bigende nk'uko yabivuze, ahubwo nyabona akakora ibintu biteye isoni kandi bibabaje, byerekana ko ari we uteza akajagari mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariho abatari bake bavuga ko rwose ibi bintu bikwiye guhagarara babanje guhindura umukuru w'igihugu. Amakuru yacu tasozerere Igitega, aho umupolisi afunzwe inyuma yo kwica inka. Iradukunda umupolisi yarahagaritswe mu gitondo c'uwa mbere kuwa gatanu Myandagaro. Amasoko mu gipolisi avuga ko afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara.
akurikiranwa ku caha co kwica inka 3 no gukomeretsa izindi 5 akoresheje inkoho ku mugwa mukuru wa zone Mubuga mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Abanyagihugu bavuga ko yari aborewe igihe ibyo biba. Mw'ijoro ry'Uwimana umupolisi Iradukunda yakoresheje ikigwanisho ciwe mu kurasa inka kubw'abanyagihugu. Yarashe inka zari zirihukiye ku kibuga c'umupira w'amaboko ca Mubuga. Inka 3 zaciye zipfira aho nyene, izindi 4 zirakomereka cane. Bitomborwa n'abanyagihugu bamenyesha ko umupolisi yanashwaniye abantu bari mu bunywero aho nyene, aho amasoko nyene avuga ko yari yanyoye inzoga nyinshi arico gisigura iyo nyifato yiwe. Ayo makuru aremezwa na Elias Ndayihebura, umukuru wa zone Mubuga, avuga ko atazi imvo y'ubwo bubisha. Bene ibyo bitungwa ni abadandaza bo mu ntara za Ruyigi na Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Bavuga ko bitwariye uwo mupolisi bakizera ko azoshengezwa mu ntara y'Ikibiriraho kandi ko bazoshumbushwa ku buryo bwihuse cyane kuko ibyo yakoze n'amarorerwa. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya twari buze turaza tubaha amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birakorwa kugira ngo abategetsi bakomakomeye harimwo n'abajenerali bakomoka muri CNDD-FDD bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye.